gute ni sawa ariko ndaba nayo namake hewe ntibiri n'agasuzuguro wewe wese wazamenye na cya gifamutima c'umugore kuntukira muhira hajya mwantuka mumpori iki igifamutima hari igifamutima hari umuntu abigifamutima ni igifamutima nyene kuko gishobora gusanga umuntu mu rugo kije kumutuka ataco kimuhora ntibijya bintu twavuga ujya ntikwari ukuri wese wewe ngo wagize ibintu kujya muntu agwaye ukuri murabifitiye ubuhamya mwebwe turabifitiye ubuhamya nta buhamya mubifitiye wowe batuma mwobizana mwarabifashe video ndiko ndamuroga mwarambonye ndi kumuroga mwabikuye hehe mwebwe niga hariho abantu babizi neza bakwagiriza jya mugore mufaniki nta kimwe dusabana ujya wowe urazi iyaturuka n'ibyo arimwo wewe urabizi kibe ntavyo nzi gusa twarahuye hanyuma ndamufasha nyine nkuko jewe nta muntu ushobora guca impande agowe ngo nirengagize ngende ikintu kimwe no kubwira ujya mugore ni mukeba w'umukobwa wanje ujya mukeba w'umukobwa wanje urabona ko mwansanze muhira mukantuka ngo ndumurozi ngo naroze ngo umukwe wanje ivyo bintu ntaho biboneka nta muntu yoshobora kuroga umukwe wiwe ivyo bintu nta naho byabaye woroga umukwe ibyo nyene nibyo bukwiye kwiga imbere yo kuja gukora ikintu bamubanza mubaza urya yatwaye umugabo w'umukobwa wanje kagira inkuru hanyuma amutwaye ujya mugabo yandurukira hagwara kujya urazi ko hari gihe yoba yamuhaye imitazi niyo kumwigarurira agaca asanga mugize kurya usanga amahene bya bihuriko bavuga ati iyo bimuhaye arakugarukira wese umugore wa mbere akamuheba bigaca rero bimugira kurya erega urya mugore urya n'umurozi kuva yinjiye mu rugo rw'umukobwa wanje umukobwa wanje yaciye abaho nabi ntiyigeze asubira guhuza n'umugabo we kandi umugabo we niho yaciye yandurukiraho agwara kurya hanyuma nama ndabibona kuba keba asha nta muntu agutwara umugabo atabanje kuguha imiti nuko rero bimeze ntazosubire kuza kuguhenda ngo je ngo nararoze ngo umukwe wanje ibyo ntibibaho yo kumbe nuko bimeze nanje ibyo bintu byarambayeko sinza agakoshwa gari kigeze kuntwara umugabo birababaza ibyo bintu birajyana jewe nahazu no kwiyahura birajyana ariko sha n'iyindi nkuru uzi ko umukobwa wanje ubu tubanye nabi nivyo tubanye nabi ubu masara ngo nkeneye umugabo wanje ngo ngomba kwisubirira ku mugabo umugabo we yarinze amwuriza kuwundi umugore uwo mugabo aramukunda wahehe nyene kuyo ibi bihuriko baba baramuhaye nawe nyene nawene baramuroze ariko wewe wapfute kataca mupana kimwe je gusanda umuntu sinzi ukuntu umutima wanje sinzi n'ingene naremwe hari gihe nicuza naje ivyo mbonye byose ngurukana navyo ngo ndiko ndafasha ntibarita kandi wego ko ndakobana araciye ubwenge yo je ndi umunyemuki nta kintu mupfa wambwiye ko atakintu mupfana n'umwe je gusa je nkorera hose je umuntu mbonye duhujije nkabona turikundaniye cyo twiganira je banyita nyene umuntu nyene jewe ndiyo bica nagira nkubwira akantu rero yafashe kuko wenda ndabona ko uri umunyabwenge cyane gose ndaguhaye idiri ntiwoyinkorera haha jewe mtoto wa mjini icono ikitari kwisi nico ntwashobora aho rero we ndumva turumvikana rero mu gihe jewe tutariko twumvikana n'umukobwa wanje idiri nagira ndaguhe urabona ko ujya mukwe wanje atavuyeho umukobwa wanje ntidushobora kubana neza kandi wumva ko ashaka ngo asubireyo kandi bidakunda nico rero nanje shaka ubu rero ngomba ikintu wonkorera gituma urya mugabo atuma ava mu nzira basi jewe nanje ndakubwira nanka kubi umuntu atwara umugabo w'abandi jewe kunsobanuriye nkamenya ukuri nkabanza ico kintu nanje ngene cyambabaje erega na jewe hari hagagore kigeze kuntwara umugabo urazi ngene bibabaza cyawumva rero ariko agaca kuzana mukaza kuntuka ngo naroze umuko wani wumvise uburibwe biri usi bubabare bw'umuntu yagutwaye umugabo
aho rero aho wenda umva turumvikana wewe raba ingene bigenze kugira ujya mukwe wanje atuma ava mu nzira kugira tubanire neza n'umwana wanje erega n'ubundi atavuye mu nzira je umwana wanje ntidushobora kubana byumva yuko nawe nyene umwana wawe bamaze kumuha ibihuriko baramaze kubimuha none wumva uzobigenza gute aho nyene urashushe cyane gose ya aho uragira mbone amahera sikibazo ndabona ukuntu nagutse ashije sinzi kujya ubusa kandi ikindi naco yego ico kintu urumva ikintu c'amaraso wazi kiragoye jewe ntibumve ngo barantwaye umugabo sinigeze ngira ngo nkora amaraso narondeye udufyitikiriza nyene gusa ndamugarura ubundi ico naco kirarenze jewe sishaka kamwigarurira ishaka yuko mukura mu nzira ico cyose kirashoboka wibwira rero wazi nyene gashaho umuntu agutwara umugabo nishavu biraryana kandi bigaca bigirwa ko umukobwa wanje tukaguma tujyana ntitubane neza ngo agomba gusubira kuwo mugabo kwe wumva utamuroze nabi mbwira rero jewe idiri yose wompa kuko jewe ndazinanye n'abasani babasera hajya mu jini ntugire ngo dukora kamwe ibyo bisani haba kuniguku nta kinya haba inkoho birakora rega jewe nanje burya narahoze mu gisoda nyine naje nikurasa ndabizi mugabo jewe aho ngeze sinuwa ncikorera ndatuma uratuma kabisa wenda bibona ewe rero wewe urumva iyo mapu yigumye kandi urabe abantu badahubagurika amajambo baheza gukora akazi bagaca baja gutanga umuntu ubarabe neza ko abantu bibanga iyo diri si ubwa mbere ndayikora jewe mfise abana bari amavubi naho bo bacunaguza n'inkota iraha ntibapfa bapfira ibanga ntibapfa barimenye irikaba irangiye ikabira senkuru wewe barondere agashimwe kawe karahari kandi gashimishije turashirirana ubanza kumbwira abana banje sinza kubavuga mu mazina atakintu turavugana rero miliyoni 10 n'iziki ko wagutse none uri kuranyitegereza unanjye ubusa kwera jewe nyimpene bayinyokereje je sinkwiye ngo iki ndayitabura guhereye no mu byo mu nda byose kugowe ariko ntajo oya miliyoni 12 basi ndaguha 8 oya uzuza zibe 10 asha kandi aho kugera hirya yeje ariko rizeye neza yuko inyuma y'imisi ngahazoba ahubwo uzobe hagufu urumviriza ko ari akantu batoye batsinze ahantu ushima rero idiri igiye gukoreka ega burya yarantumye ko ngo nzomujane se w'umwana ngo aze kuraba hagwariye rero nzoca ntwara nabo bajama bahabone neza bahamaze kuhakontorora akarere basha ngira nta n'ubwo rugo mbere ushatse bose bazogira ukugusa nyine hasigara ari intuze nyarubuyo zitambika wese bakuze ego ahantu baba sindahazi ego sha nzotwara y'abasera baraho bazokebera muhira nyene mbere nibavyo bavuze ni mviriza bavuze ije n'induru burya kose bazoca bakenyentura sawa wewe uzokire kumbwira ko diri irangiye mu mikashi yawe zocundungikira ukabona utayarungitse ikesi zo gusubirako ibi twariko turavugana burya nabifashe muri telefone ngo iki gusa utagambana singambana wewe gusa uzokire kundira nanje nzoyaguha ari uko unyeretse kubifuse byose hanyuma ndabifuza ugaca uyanye oya sino yakwima jewe uzofuta uyabona reka basi nkwizere utayampaye nawe nifye nkuru woho bwira nta maraso uva bazoca bagushiraho abashize abandi aronse nta makuru ufise sha uzoheza kunkorera ibyo ndagutura nawe nzogucisha aho utazi
yego rero uko ndabibona ko bwari mwabimbariye je mbona umenga siko ndabisanzwe muce mwihebura yego naragwaye nyine naragwaye nabona mukatero gaciyemo kare nabona mbona umenga yakanga kimugana ko mbona nyine ubu hajemo agatiro ndabona umenga asubiye gusinzira ariko ntawe ca wihebura hanyuma karimane gushimira uyu mupfasoni yahanzanye umwana aho nari kumenya barako twaje tuva ku ubu munsi ubona umenga aratoya akajisho bukeye ugasanga akagohe karagwa ku kandi ntubibona nk'ubu uvuze ko washitse ubona gahe yego ngiye nashaka nkuko umenga byagitera uko rero niko ingwara yiwe imyinshi urizigira ngo arakize ubundi mwanya ugasanga umenga biranze nimuce mwihebura bashobora guhamagara abantu basenga ari nka pati bikamusiga ku mavuta urazi gituma twihebura ayo masengesho yoyo uvuga je ndabona yuko umenga nta muntu numwe azi gusenga ataragarukira kuri uyu mwana wanje ngira ngo namusenyera ngaha hirya yejo niho yari ibyo barasenga mugabe Imana yishyurira igombye reka suko Imana sakaniteka gutya ngo kugira gutya ngo cikora gutya uya ibyo birashikana byo nyine ahubwo mama tumuronderera umuganga w'ikirundi bajye barumenye kuko uwo muntu yararozwe uwo mugabo wanje yararozwe kandi yarozwe nanabukwe ibyo ndavyumva mwana simpaka uwo rumenye uri kurandangira ngo tuje kurondera ingere mu rugora mubu turamumenyaga mwananje ko kuva mbaho jewe ibyo bintu atavyomenyereye ega nibyo byarumenye je ntabyo nabashigikira mu bwambere nabyo basi wewe ubona twofatiye je ngiye ntize muhamagare bwati byukuri jewe ndabona yuko umenga iby'amasengesho byamaze kumera nk'ibituma umenga twananiwe Ega twobaza bugiye umuntu yagwaje ntabura nta tumutwe hamwe twobaza tugarangwa hariho n'abakoresha ibiyo ngo bakabona iki umuntu agwaye utiribura n'ababwiye batabiko barasokoza yego bugiye umuntu wacu yokira kire tuzi yuko bakira bamwe umuntu ariko ari isokota canke kugira akomba je gusenga yagira je gusenga hariyo ngo ibiyo by'abarumenyi baraba bakabona ingwara zose umuntu ushigikira yuko umuntu uzana ikiciro ngo zikuraba ingwara iri mu muntu reka mwana wanje dushobora kumukura mw'ibyo urumva iyo mpanuro yaduhaye reka tugerageze ibi avutse je nibaze tugerageze ibi avutse mugabo ndazi yuko impera n'imperuka tubonye byanse tuzoheza dusubire dupanga imitwe none bagira ngo patiri we baravura ibirozi ko musigisiga ry'abagwaye muganga ntavura ibirozi ego hama rero urabona ko uyu nari namugutumye kandi yatugamburukiye yarakoze no ku urashobora kugamburukirwa tumukuze je ndamukengurukiye uyu uyagerageje yakunzaniye mugabo rero hari umuntu mwazananye ntatahuye ujya mwazananye wewe mufani uwo mebubazi yoje ko sindamuhutse mufani uyu ni umwana avuka kuri mubyara wa nyina wa nyokuru rero uyu yaje mperekeje je urabona no mu cyaro ko ntahamenyereye yaje mperekeje ni wamfasha gutega imoto jewe n'ibintu by'amamoto ujya birangora atawicaye inyuma yanje sinshobora kwicara ku moto rero iyo ne basha yaje mperekeje kweri ndabona ni musura kerebutse mwiza gose ashesha amazi araciga amashuri ahejeje kaminuza ewe kaye ni byiza ronka ibintu yego Hera ba mwana nje nge nasigaye ameze ndabona ni hatari byateye bikomera aho ntidusinzira ntituryama tuguma karaca bukarinda buca dufite ijisho bara ni ngora burya rero kigera namye mbwira mabuja mwari mukwiye kuraba mukamujana ku mupfumu ari hano hariya hakurya ikivyeyi aravura vraiment arahana hayova ari muzima ari dudu
mwari yabimbwiye kweli Hiyo hariya ku gatumbi ikivyeyi. kandi uwo muntu ngo arahana Nasharahana kweli. none warindiriye ikiga mwana Naye mubwiye uje nzi ko bamuje. narindiriye iki kugira uwo mwana wanje arinde gusa Mbese nzi ko ameze gucyanye kweli. nukuri turaba atujane uwo muntu wasanga aramuvuye Shabira mbabaje kweli. ubu urabona ko bugorovye mwana urabona ko buriko buragorova ejo mu gitondo inkoko niyo ngo mutujane Nuko inzo wafasha. nuribuka nawe boss nyene yari amezi akomeye ifitiye amagara meza Urazi ngene yari umuntu mwiza ngene yangiriye neza akangurira utubati sha. umbariye ngo mwana n'amajaye kamwe Nikivyeyi ugatumba ikivyeyi. Ema nicyo zina riraharanga ngira hondokoraye Asha oya wowe rema je ntuma nemera ndaye ntasinziriye nka saa 9 nzowashitse ngahanye uze mwiteko cyo tugenda urakazi neza inzu neza yiwe aho twinjirira kandi mbona numva ko umuntu agenda kwa rumenye nagenda hakeye umuntu asagenda mwijoro kubera baragura mwijoro burya ibintu byabikora mwijoro ntabaruzendure nabigabasha twamujana gute nakugura ofisi kinga nakanazo sha nzotuma niko atwatu nyimba umuntu wemwe kakugutugwana nta tugupfumbutse turamwe tumujana aya nahoro nk'ikinga twamwicarika tukagenda turagusunikira butaraca nawo tubona cenzoraba mengara fisudu hadukenya ntume nkota akakinga turabe tugire tumujane vraiment chamaye nuko yobufashije urazi ko mwabanye neza ndizeye uwonya zogaruka ari dudu mwana imvugo iba ari yongiro nuko urabona tugeza hameneka sinomuhemukira mere umutama waje yamfashije wabonye nori yanga ndiyobona iyama udutabara urabona nubundi ndi mucamana ya oya ntegerezwa oya dushe kwizindura sako muzo bushitse bwa ndeje nzi ko burya mwamaze kumujyana twari twamenye yo tuja wemugana nabi kubwiye manyina mawe ntiyabyumva ngo amasengesho kumba n'Imana utagiye kuba gufasha ehe byagumye ukora ega mawe ibintu byo ngira ngo barabiboha ntuge ngo masengesho byari byokiriye basha genza kwemera icyubonye nka Toma uzinduka inkoka bari yo ngoma tugende oya nzozindura tumujyana ndakurura oya ni murema azokira yego Jenda byizeye neza na je hamwe twara nk'umuntu abishoboye neza ndavyo mupfura burya tuba twagiye kera nuko mawe yagumye yanka ngo tuje mu masengesho oya ndarimbutse mwana ndarimbutse urakoze kubyiyumvira ndarimbutse urabona uwo mwana wanje Jando urazi diro uriko ntubizi urya mama nakurungikanye mujane hariya ndizera neza ko yahakweretse hose umviriza ndahubwira ciwe hajya urazi ikintu cyose nkora ni mu bwenge nta kintu na kimwe je nigera nkora gisanzwe cyane ariko wewe banumwe ngo ntango professor yuko uzobikora uzobishobora kwera kubera ko abantu mwe mugaya twebwe abantu bato bato ukora ubona izi mbaraga mfise jewe nkoresha mu bwenge aha idiri bararimpa jewe nkarikora kuko je mfise aba bodyguard biwanje nibo nkoresha aho rero ni sawa nyimbo ufise abandi ariko mukazihenda mukamvamo je nta mikinyo ngira naho nabahaye idiri nanje nizera neza ko yahakweretse hose atabyo kuvuga ngo uriko urajuragirika nizere ko yahakweretse hose umviriza yaragiye arantwara neza turishikiraho neza iminyuro yose ndayibona ko ntimeze uko umuntu agenda kose yarahaberetse igisigaye nsigaje gupanga akarere kiwanje gusa igisigaye yego nta kindi kintu je nkeneye icyo si kibazo ujya mugore twaravuganye byose twaravuganye igiciro cayakeneye wewe genda mukora akazi nubwo twavuganye akazi mukakankorera neza nzobarengereza ko agashima wumva hene mwege nimwe tuba dukwiye nimwe tuba dukeneye yuko dukorana ko jewe iyo nkukoreye akazi ndagukorera akazi ugashima hajya n'umwuzukuruza hajya bose tuzovaho
sinkeneye ibintu byo gufyinata ikiziga ca Madudu nze ndakibona. Madudu niwe ukeneye ikiziga aho nahejeje bana nasanze karyamye ku musego arako gupfa aho koko kuzoba kurendura nikazotumisha hajya narahejeje gupanga karere ni sawa hajya sawa ubu uzobitambika imbere wese mukura nta ntambamye dukeneye mwarujya rugo dukeneye byose tuyoveho dukuye sinkeneye byose ibintu byo gufyinata sinkeneye ibintu byo gufyinata